bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi turigenekerezo ya 31 ukwezi n'ukwindwi no mwaka turimo 2025 murumva yuko turiko turarangiza ukwezi kwindwi kugira ngo twinjire mu kwezi k'umunani. Nongere ndamutse cyane abantu bose badukurikirana by'umwihariko abari ngaha mu gihugu cyawe ciza cy'u Burundi, tutibagiye abari muri Kongo, mu Rwanda, Uganda, Tanzania, Afrique du Sud, Zambia, aho bari hose batwumva mve ko tubaramukije, tutibagiye ari mu migani igiye itandukanye harimo Uburayi, Amerika ndetse na Aziya. Bose tunabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi nko bisanzwe. Sindi umwe muri studio ndi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo tugire byinshi tuyaze na cyane cyane ku mirongo y'urugamba. Ndazi yuko abantu benshi baramaze imisi batwandikira muri commentaire yuko turiko turabaha amakuru y'urugamba. Bwana musesanguzi kana ngo ndakuramutsa nizera yuko wazinduye amahoro. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ndashima Imana cyane gose. Naramutse impore, reka nce ndamutsa n'abakunzi ba B-Info Plus aho bari hose. Ego. Nabo nyine nizera ko bameze neza. Ego. Bwana musesanguzi nko nabivuze mu ntangamarara, abantu benshi bamaze imisi batwandikira yuko atamakuru y'urugamba turiko turabaha. Kumbure no basaba yuko no munsi botega amatwi canke baka tutegabiri kugira ngo bashobore kumva ibiriko biragenda ku mirongo y'urugamba aha mu busero bw'igihugu ca Kongo. Bwana musesanguzi sindinze kurandira, umpundire duhere neza na neza ha muri territoire ya Fizi, neza na neza mu Minembwe, aho bariko baravuga yuko ingabo z'u Burundi zoba zibarembeje zibarasa. Byinshi twagiye turayivuga, kumbure urashobora kutubwira ibigezweho ngaho mu Minembwe ubu tuvugana. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu? Hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo? Biroroshe cyane. Tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi, construction, ubushoferi, driving, gushikana ibintu ku mukiriya, delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete, warehouse, gucunga ingo, amasosiyete n'ibindi, abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza, twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Cyane bwana journaliste. Mu bisanzwe mbere kuri kijya watanguriye ko cuko abantu bamaze imisi bavuga yuko tutego turabaha amakuru y'urugamba yo ku mirongo y'urugamba. Mugabo kandi nuko kumbure ngira ngo batazi urugamba rwarigo. Ego. Bobo bibaza ko urugamba ari urw'amasasu gusa, ari urwo muri Kongo gusa. Ariko tumaze imisi tubashikiza amakuru yo ku mirongo y'urugamba iyo ngaha mu gihugu iwacu mu ciza cy'u Burundi, sivyo? Kuko twaramaze imisi tubereka ngene intambara je n'ivy'ubutunzi iri kiragenda hano mu Burundi. Turekana yuko umurundi wese agomba kuneza cyangwa kunabi kuba muri iyi ntambara, kuko udashimye kuyigwana ugwanira leta uzokwisanga uri kuragwana ugwanya leta kandi utanabizi. So rero niba bitahure kuko twebwe turabarundi. Pardon, turabarundi, turiko ibyo tuvuga byose narabisiguye neza. Ni kuneze y'abarundi cyane gose. Même si kenshi dukunze kuvuga ku makuru y'intambara ziko zibera muri Kongo, mugabo tuyerekeza ku Burundi. Tuvuga amakuru abayega abarundi cyane gose. Niyo mpamvu rero boza barabitahura, kandi kukaba kiyabaye amakuru atari yega abarundi ntabwo tuba dufise abarundi badukurikirana cyane. Wapi? Tuba dukurikirana n'abakongomani gusa. So rero nkuko kivuze ati izi nyeshamba za RDF zikomeje kwidoga cyane yuko hajya mu misozi ya Minembwe FDNB izibangamiye cyane gose. Mugabo ubona journaliste ntabwo zivuga ko ari FDNB zibangamiye. Zo zivuga ko ahubwo FDNB irahonya ubwoko bw'abanyamurenge. Niko babivuga. Ni gake bavuga ko FDNB babangamiye. Nuvuga ko ari bya bindi byuko cerveau y'umuntu ntabwo ibesha. Buriya urayipakiramwe ibinyoma ikavyakira. Mugabo hageze ko ibisohora bya binyoma irabisohora. Mugabo kwa kuri nako nyine kuguma kwinjiramo. Warabonye amatangazo atandukanye bamaze gukora bavuga ko
igihe bakoranije abanditsi n'abamenyesha makuru aho bavuze yuko FDNB iriko irategura ihonyabwoko kandi zaramaze kuritangura mugabo waraba amafoto yabo bantu bariko barahonerezwa ubwoko berekana wasanga berekanye agafoto k'umwana umwe umwana umwe gacewa none iryo n'ihonyabwoko ryaheye waja kuraba rero bobo abo bariko barica ugasanga hariho nk'ibiziga birenga 100 bishe ku mwanya umwe ugasanga nta gitangazamakuru novuga kiri professionnel cyangwa mpuzamakungu cagize ico kivuga kuri rya nkuru ucubona ko bwana journaliste iyi ntambara muri Kongo abantu ntibakomeze kwibaza yuko ari ya ntambara y'amasasu gusa iyi ni ntambara iri ku rwego rwo hejuru cyane gose so rero ku mirongo y'urugamba bwana journaliste muri Fizi en general mu vy'ukuri umuntu yiswe umutwigwaneho n'umurede tabara bariko barabona ibara bariko barabona ayo imbwa yaboneye ku mugezi sivyo FDNB reka mvuge ko banayibeshera wanashaka kubera ko FDNB mu bitero biriko biragabwa hajya igenda gufasha aba wazarendo n'aba FRDC mugabo ku madeclaration bagira bavuga ngo igisirikare cya leta y'u Burundi cyakoze ibi iki ni kintu novuga mfise icyo nakivuga ko gihambaye ubundi iki cerekana ubwa mbere yuko zijyanye shamba zitinya cyane FDNB kuko iyo bazitatinya FDNB ziba zisemera zivuga yuko M20 nako wazarendo na FRDC bababangamiye mugabo hari naho aba wazarendo bonyene bakora operation batari kumwe na FDNB bakavuga ngo n'abarundi ukumva ngo igisirikare cy'u Burundi cyatumereye nabi so rero mu by'ukuri ntabwo bariko bararira gusema mu minembwe izinyeshamba zakubiswe ariko kandi hari ikintu ngomba kugira ico mbwiye abantu kuri kuno kuntu zino nyeshamba za RDF na ziyambitse profile ya M23 cyangwa se natwigwaneho na Retabara kiriko kiratuma bakomeje kubangamirwa hajya hejuru muri Fizi twarerekanye kenshi amayeri y'izinyeshamba za RDF ingene zamye zibigenza kuva kera n'ubu sinoza ngo ndabeze mvuge ko bashobora kuba bahinduye izinyeshamba nta gihe na kimwe zigera ziha agaciro amasezerano ajanye n'ibyo guhagarika intambara naravyerekanye kuva kuri Museveni ndaza kwa Kagame ndaza bamukura mu Butu donc ibyo byose naravyerekanye sivyo bobo baja mu biganiro kugira bahenduwo bahanganye bamwereke yuko bakeneye amahoro kwaboneka biciye mu nzira y'ibiganiro ariko kubwa zino nyeshamba zozo ziba zikeneye kugira ngo zibe nk'umwanya mwiza wo kugira ngo zavance cyane gose kandi zinitegure cyane gusumba ibi rero nivyo bitumye zino nyeshamba zikomeje kumererwa nabi muri Haut Plateau abarundi FDNB turemeranya twese yuko bafise ama defense hano muri Sud Kivu cyane muri za Rugezi na hano Ruvunge na Sangi no bafise ibirindiro rero n'abantu batigera anokenka bihanganira injyajya cyane gose FDNB ntibihanganira injyajya aba bakoresha ya principe ivuga yuko hakwihenda wotuma wihekura cyane gose izi nyeshamba nazo rero zatwigwaneho zashatse kwigira bakame kugira ngo zijijishe aba ba FDNB n'abawazarendo yuko bahagaritse intambara hama bace babiraramwe barabigerageje imbere yuko bakora ijya operation Mistatu bari bateguye kugira ngo bashobore gufata Uvira baragerageje biheta bitari bike bagaba ibitero ku birindiro by'abawazarendo bagaba novuga barungika intasi mu birindiro by'abarundi barungika intasi muri Uvira ibi byose FDNB yarabibonye
irihorera gasinzuza rero baca bagaba ca gitero camara iminsi 3 kugira ngo barabe yuko bigarurira igisagara ca Uvira mugabo kubwa amahirwe make ntibyakunze abenshi bahasize ubuzima bo baracaha aha rero niho novuga ko hadutse intandaro yatumye umuntu yitwa umutwigwaneho n'umuredi tabara atagahengwe ariko araronka muri Fizi FDNB ifashe wa Zalendo mu mugongo bariko barakora uruhigi ruteye ubwoba aho hose uko wumva bona journaliste basemerera basohora ubutangazo busa nubwo kubika bagiriza FDNB ngiriko irabahonya novuga yuko n'ubutangazo bwo gushaka kugira ngo barabe ko botera ubwo ba FDNB bihagarika ivyo bitero barabe ko ni terrorisme mu bisanzwe abateroza bereke yuko badahagaritse gufasha abawazarendo amakungu aza kugira icakoze ku ngabo z'u Burundi cyangwa aza kugira icakoze ku gihugu cy'u Burundi ariko novuga nibihangana twebwe abarundi deja turi mu bihano ibyo bindi bihano byo bimeze gute nta ucafuze ucafuye byawapi byo vahe so rero nibihangane kuko nibo bacanye umuriro nibo bawakije bagombye kwigira babakame baca baza gusanga abarundi ntibakinishwa cyane gose abarundi ntibazanire imifino nta misini hari nimbe mwavuze guhagarika intambara yihagarika intambara apana gushira mu bujyaye iyo rero bayihagaritse wowe ugacuga umushaka kubenenako ushaka kubazana ko ibintu by'ubwenge baragukosora vizuri sana aha rero muri Fizi cyane president muri Minembwe mu byukuri abarundi bafashe imbwa amaboko ntasaganirizo namba izinyeshamba zigifise bayikubita bayifashe sinzi ko noneho warabonyaje ama message bo bakubwira bati tugiye goshe tuhasanga umwazarende no mu FDNB a droite memema tugize ngo twafonse hoho n'urudubi ubu rero twebwe twabuze ayo ducira nayo tumira ni mudufashe nyabuna mugira ama declaration turabe yuko aba ba FDNB bove nyuma y'aba bawazarendo twewe nako turonka amahema twongene duhema mugabe ibintu bigikunze wapi c'est trop tard aha no chasinyara bona journaliste yuko hariko havugwa intambara muri Kabare sibyo ni intambara itari kiravugwa cyane muri Kabare neza president mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Kavumu hariko haravugwa intambara sibyo aho muracayibaza kubera iki izinyeshamba ziriko zisemerera yuko muri Fizi abarundi bariko bakora ihonyabwoko mugabe izi ntambara ziri hafi igisagara ca Bukavu basanzwe barimwo badashobora kuzivuga ni kubera ko aribo bariko barazitanguza urumva bwana musesanguzi ntabwo ciriyemo birumvikana yuko Fizi arico kitwazo bariko barakoresha muri no misi niyo piyo ijya muri make mukunda kuvuga oya si ijya ahubwo bibaza yuko ariyo piyo ishobora kuba yojya kubera ko hariho bujya bwoko bw'abanyamurenge kumbure urumva hariho abanyamurenge kwa musa bibaza yuko bavuze ngo abanyamurenge bari menace bace baze yuko amakungu aca haguruka avuga ati baje zijya nkewa ntibazihohotere nibiki sino c'est pas vrai amakungu amaze kumenya yuko abarundi bari bien discipline cyane gose kandi amakungu amaze no kumenya yuko izinyeshamba za RDF ari zo nyirabayazane mu karere k'ibiyaga binini même si aribo bariko barabapwiya so ibi rero twovuga yuko izinyeshamba nizireke kugira nizireke gutawakuba aho bidakunda kuko usibye no ngaha muri Kabare zatanguje intambara mugabo bagaca basumbwa inguvu sinzi kuri abibona bona journaliste kera twe tukira abana niyo wasombera kije intambara hama bakakumesa bakakurisha umucanga ntiwavuga wacuhora mugabo iyo wasomborokeje ukamutikura wawe ndi wasomborotse baranamuherekeza umva kariti yose amenya yuko wabaye umugani mu wina so rero nivyo biko kuri zino nyeshamba bako basomborotse intambara babomeka bazana amarira twebwe tuko turahohoterwa
turiko turarenganywa. So tugende ko wanashaka muri za rucuro sivyo, za rucuro, za warikare, za masisi, toujours zinyeshamba ntizigaze zihagarika intambara nta n'umunsi n'umwe. Hari n'ubuce bushika kuri bungahe zigaruriye sivyo. Mugabo uyu munsi bariko barakoma induru ngo FRDC ngo ntiyigeze ngo yubahiriza amasezerano ngo yo mbeho FRDC bariko bayibona irasa wapi ko bayifunze umunwa barayifunze umunwa FRDC nta na hamwe yigeze iboneka mu bitero. Ahubwo no umugabisha w'ingebo za FRDC yasohoye itangazo avuga yuko aba FRDC bohagarika intambara ngo bubahiriza amasezerano. Aca nibaza izo ntambara bahagarika bariko barazigwanira he muri Ituri no twumvise bahagurukije indege muri Ituri. Mugabo aha muri Kivu nta hantu na hamwe turigira tubona FRDC iriko irakora ama operation gusa nuko ibikorwa na wazarendo byitirirwa FRDC cyane gose. Sino iyi FRDC nibareke kuyirenganya barayihohotera. Nagoma avuga ati FRDC ndundi nake kuyirenganya akamvuga ati FRDC ngomani bareke kuyirenganya nta ntambara yigeze ijamo kabisa cyane gose. Bwana Musango zitubandanya M23 wabicishije ku muvugizi wayo yarayisohoye rwandiko aho ivuga yuko iyi FRDC itikira irubahiriza agahengwe canke kugira bashitse mu ngiro ivy'amasezerano ya CCR ofisha gutera ku mukono. Mbega ibi vyo ubivuga ko ikina rigya ndazi yuko urugwandiko uri mu barubonye mu bambere. Bo urakoze cyane bwana journaliste. Rijya tangazo zinyeshamba za M23 zasohoye zivuga yuko FRDC cyangwa se leta ya Kongo itigeze yubahiriza amasezerano kugira ngo habeho baho CCLF. Ndafise ikintu kimwe canke bibiri ndabivugako. Ubwa mbere nuko bashatse kwerekana ko bo baraberanda bubahirije ibyasabwa kugira ngo habeho baho CCLF. Intambamyi yaje kwaduka muri FRDC coalition sivyo. Iyi ni piyo ya mbere kwerekana ko bo bari parfait baravyubahirije. Mugabe intambamyi yaje kuba kuri FRDC. Kabiri bashatse kurondera inyenda muvano yo kutazoja gusinya CCLF kugira ngo bitwaze ko umutekano wabo utubahirijwe batizeye yuko iyi FRDC ibyo bazumvikana izobishira mu ngiro sivyo. So twanabivuze noneho byose bwana journaliste. Ama preuve arahari yemeza anerekana wanashaka yuko izi nyeshamba za M23 zitigeze zubahiriza amasezerano bari bagiranye na FRDC sivyo. Iyi FRDC nubwo wanashaka itwa nayo iri kurubahiriza amasezerano. None bwana journaliste ubu koko wewe no gukubita urushi nturunsubitse wapi pe ntibikunda wapi. FRDC ntabwo ari Yesu ko batoyi ba Yesu niwe yavuga ngo umuntu akuguse ngaho utege kundi musaya avuna uwa mbere acavuna n'uwa kabiri. Rero reka mbwe kaba FRDC bakorera kuri amategeko ya Mose sivyo. Mose akubwira ati gisho kurindi cyane gose ukuguru kukundi ginyo kurindi umugere ukuwundi nukuvuga bateye bombe bagutera yindi cyane gose. Wavanshije nabo bavanse ntabyo kurukira cyane gose. So niyo mpamvu rero twamye dusemera kuva kera Chirombo ntitubona impamvu yagiye kunegosia n'izinyeshamba za RDF. Intambara zigitangura Chirombo yarakoze ibishoboka kugira ngo yerekane ko M23 atari abakongomani ari abanyarwanda kandi amakungu yamaze kubona ko ari abanyarwanda. Mugabo acara deseva abakongomani Chirombo aza kunegosia n'inyeshamba z'abanyarwanda. Buriya reka ibi byose babikore ni kubera ko Chirombo yabahaye umwanya. Simbona impamvu nimwe yari kujya kunegosia nabo mu gihe deja yari amaze kuba muri position de force cyane gose. Kubomora muri Bukavu ubu ni ibintu biri easy biroroshe cyane gose. Ni kesi yo gusaba kwa ya decision ni gufata decision ibi biroroshe. So niyo mpamvu rero kubona bari ko baramukinira ngo ntari ko yubahiriza amasezerano kandi ariho bateko barayubahiriza ibi niwe yabyiteye. So rero iri tangazo bwana journaliste
nta bintu birebire ndi burivuge ko kuko ego nta kintu na kimwe tutarerekana kuri zino ntambara ziko zibera muri Kongo nta na kimwe ibitero z'inyeshamba zakoze bagiheza gusa kuva idoha ego hari ibitero biremereye cyane muri za Ituri za Rucuro Rucuro Masisi Warikare byari ibitero biremereye ibitero bakoze hano muri za Kabare bitwaza ngo abawazendo barabanukira ngo bave ngo hafi igisagara cabo babirukane ibitero bagavye muri za Rugezi byose byagabwe n'ishamba za M23 mugabo uyu munsi ziriko ziyeza mu kwerekana ko zozo zubahirije amasezerano ikibazo kiri kuri FARDC ibi ni bihendwa abana bona journaliste simbona ko twonabitakaza ko n'umwanya cyane gose bwana musangozi tunangiza ikiganiro cacu hari amakuru avuga yuko i M23 canke izinyeshamba za RDF zoba ziko zirarenforce ama defense yazo asanzwe ari muri no Kivu urashobora kutubwira bimwe mu bibanza byo biriko biragwizwamo ingabo mw'ivyo bice yes bwana journaliste iyi ni nkuru nuvuga ko imaze gusakara cyane aho inyeshamba za M23 kuva ku munsi wa wejo nako hirya yejo kuva ku genekerezo 29 na 30 zakomeje kugaragara cyane ziriko ziragwiza ingabo muri groupement ya Ikobo ni hariya muri territoire ya Warikare sivyo bariko bagwizayo ingabo kandi banagwiza n'ibigwanisho bya gisirikare ibi bije kwereka byiyongera kandi aho hariko hamaze imisi hasohoka ama video n'amafoto ya zino nyeshamba nyene ziriko ziramenyereza izindi ngabo abandi basirikare aha rero umuntu aca yibaza kuntu bariko bagwiza ingabo n'ibigwanisho mu bice bitandukanye cyane cyane hano muri Warikare na Rucuro na Masisi co bari kimenyetso cyuko boba bagomba guhagarika intambara ahubwo bagira bayitangure canke bagomba bayitanguze gushasha bagira bayitangure pe uku kuntu bariko barafata abantu ku nguvu bashira mu gisirikare cabo bakomeje amarekritema ni kimenyetso cyuko intambara igiye guhera canke igiye gutangura ibi rero ni ibintu tugomba kuza turasemerera no kwereka abakongomani tubereka yuko ari bo bagomba gufata iya mbere mu kugwaniza intambara zabo sivyo umwansi wabo akomeje kwitegura gushasha mugabo bobo bibereye mu itiro rirerire baguma barimba tunateseka mtusaidie tunaisha none ivyo bizobashikana kuki naho pe nibahaguruke bafata inkoho bagwane erega n'Imana yavuze ko ifashe wifashije cyane gose sivyo wowe ugomba kugira pa ya mbere ubundi agufasha akagira ya kabiri nibagume babona FDNB nibagume babona igihugu cy'u Burundi nibafati ya mbere iyi ntambara bona journaliste yari yoroshe cyane yari yoroshe buriya ababene gihugu bari mu buce izinyeshamba zimaze kwigarurira iyo bagira ama revolte bakaja mu bwinshi mu ngabo za Wazarendo bakagira iki intambara iba yaraheze mugabo izinyeshamba ziragwiza ingabo mu buce burunaka abene gihugu bakagwiza ubwoba bagwiza ubwoba bakanazakira bamujomba wanakuja wale ni wajomba ni nini none intambara izohera gute biragoye buriya nta muroberi ashobora gutena ahantu umwene gihugu atamushigikiye ntibikunda mugabo aba bakongomani nibo bariko barahereza ikibanza bano baroberi nibawote nibawote no tugire gute nuko bwana musangozi mbonigana tutokigira kirekire cyane ariko nyamba atakindi twokongera ko mbona twosezera abantu kugira ngo tubategurire ibindi biganiro yes reka bora journaliste mu kurangiza tuvuge akantu gato ntabwo ndagateba ko namatangazo ngiye gushikira nitangazo ngiye gushikiriza aho ari kwavuga yuko Kagame noneho ngo yahindutse yigize agati kawaga kwa bita mu Kirundi habaye bombora kabisa mu gihugu cy'u Rwanda aho yamazinga abazifunga aba general aba officier supérieur
aba agent nukuvuga yafunze ingabo zitari nke nibaza ko iki kiganiro tugitegure twerekane impamvu ibintu Kagame yabikoze abantu benshi ntabyo bazi tuvyerekane impamvu yabikoze kumbure abantu babeho bazi ivyo Bakame ariko ashaka gushikako cyane gose reka duse n'abarangiriza ngaha kumbure tubaze kubigaruka ko mu masari imbere nuko kandi ndabashimire cyane abantu bose twanyuma kino kiganiro nizere yuko ku mirongo y'urugamba turiko turahashika nko mwavyifuza kandi tubemere no gutohoza andi makuru menshi tararonkera amafakte murabizi yuko tudashobora kuza kuri micro kubaha inkuru tatohoje neza remuze muratwihangana kugira ngo tubanze tuzitoze tuzinoganze hama tubibaha ibintu bimeze neza ndagushimira cyane bose twabanye nizere ko tungana kubana mu kindi kiganiro bye bye